nimba ugomba gukora amangara y'abubakanye nko ku mugoroba burya abahinga bavyo ugiye gusoma n'ibitabo bakubwira abitegura mu gitondo hakiri mu gitondo hariho utuntu two tumenyetso umusigira akavuga ati ibintu birafise ikintu bihava bivyara iyo rero urugendo rwagenze neza nukuri no kugaba baragaba baragaba arakubwira ati nzoguhatanganyika kandi atayafise akanakubwira ati ijya ndege ihora itwara umukuru w'igihugu nzoyigushikanamwo kandi ari uwo ku misozi n'Ibujumbura atarahagera sinumva ingene abantu bubakanye batinyana mutinyane gute kandi ari mu nyungu zanyu mwese ni mu bivugane mwese none ubwo buki mu buryo mwese ikizokubwira rero ko umuntu yavangiwe ari sanse kumengo abirimwo mugabe ivyo ariko arakora ivyo bizakubwira ko atabirimwo ashaka guhuruduka zambabwiye umugabo ngo noneho wagiriye nturaheze ucumenya ko umuntu ntimwigeze mubana ntarimwo muri kijya kibanza cyo kazomba barakubwiye ngo ngumviriza ngo umuntu arenganye inyuma ujya umuntu arenganye inyuma y'urwo wamwumvise gute vyakugende cyo kazomba ngo gira buhoro ngo abana ngo barikomye we bajya abana babumvise canke atoye telefone agiye kwandika message canke agiye ikintu cambere cyatumye umugore ava iwabo n'umugabo akava iwabo ntikwari kugira bagende bagura amahuzu baje kwigerera mu kabati kamwe oya para kuja guhuza ibitsina Hello nshuti bakunzi mudukunda mudukurikirana kenshi turabaramukije cyane twongera tubaha ikaze aho murereye hose katuvuga tuti mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho muherereye uyu munsi rero twaheruka kera ngira ngo kubaha ikiganiro kivuga muri vya bindi nyene tweyamiramwo vy'inkundo vy'ingo vy'imiryango kuko atarugo guhiza nta terambere mu gihugu rero muri kano kanya ndi kumwe n'abashitsi banje imbere yuko tuvugana nibaza yuko notangura kubaha ikaze ndabaha ikaze nyakubahwa Apotre murakoze cyane kumbure ngira ngo ivy'imyidondoro ntibikibaho mwebwe muri muhira oya kuba nta mashaka kumenywa na bose ariko ni Apotre mbaye Hagayizidoro yego murakoze cyane reka duhe kaze ngaha mu buryo bwanje nawe Tantine Jackie kumbura bariko baraturabona babona umengo ni mu bamfa ariko ngaha kuri jewe ni mu buryo bwanje turabahaye kaze Tantine Jackie murakoze cyane mushobora kwidondora bariko barabakurikirana ntaco bitwaye kwivuga ntaco bitwaye nitwa Nsanganiye Jacqueline bakunda kunyita Tantine Jackie turafise sujet twavuganye ko tuza kuvugana ko muri mu kibano ngaho murabona ingene ingo zibanye ariko cane twifuje kuvuga kuri iki kintu c'ukuntu ingo zisambuka zarigeze kuba zimeze neza kera sujet yacu ivuga ngo kubera iki ingo zibaho abantu umengo barakundana cane ariko inyuma bakavana ikibazo nibaza yuko notangura guherereza ngaha kuri Apotre tukingaho nyene mbega hajya kugira ngo abantu barinde batorana bakundane hama bubakane niki kibahuza ninde bahuza ubwa mbere ho habanza guhura imitima yabo amaso nivyo ko abayabaye ayabona benshi mugabo cyane je ico nibaza mu rugo gwiza kuko hari amaso arabira abantu bagashima ibyo babonye mugabo cyane umutima niwo wumva kukunza uwo muntu hanyuma rero iyo urukundo rubaye inkomoko y'urugo nibaza yuko mu bisanzwe urugo rufise amahirwe yuko gorama mugabo iyo umuntu ashimye ibyo abonesha amaso ivyo birashobora kuba impamvu yuko abantu babana mugabo ko ibyo ubonesha amaso kenshi biza birahindagurika hari igihe usanga rwa rugore ruciye rugira intege nke ugaca usanga rubayeho nabi canke bakavuga ati tuvane hari amateori y'abantu benshi na cyane kuri mwebwe abakozi b'Imana niho dukunda kuvyumva ukaza wumva ngo urashobora kwihenda ugasanga watoye utari gwawe bijya birabaho ko umuntu yihenda kuri shwa agasanga yatoye utari gwiwe byose nibaza kwihenda ugacuvuga ngo wahukanye kubera usanze warihenze sivyo mu bisanzwe urugo rufise ingene gubakwa ivyo bintu gubakira ko iyo bidakwiye canke bikabura
mu yindi mvugo urugo ruba rusambutse. Rero si ukuvuga ngo n'amahitamo yabaye mabi kuko n'ubundi ntuba wari wacagura impumyi cyangwa uri gipfamatwe tumva ibyo umuntu bamuvuga ko cyangwa nawe umubonako. Tuzemple muko bimeze, hariho gushinga urugo, hariho gucagura uwo mwubakana, gushima uwo muzokubakana. Mugabo mumaze kugubaka hariho inkingi urugo ruhagararako. Muri izo nkingi rero iyo zidahagaze neza hagira izijegajega, ni ukuvuga urwo rugo rurasambuka. Muri ico gihe rero no kuraba ahubwo urugo rumaze gushingwa yaramaze guhitamwo uwo bubakana yananiriwe amajahe, urwo rugo rwapfiriye amajahe kuko ingo ntizipfira hamwe. Oya, muri ico gihe rero ntavuge ngo yari yahisemwo n'abasanga yarihenze, ahubwo mu ma responsabilité yo mu rugo, mu vy'umugabo asabwa no mu vy'umugore asabwa, iyo umwana ananiwe hanyuma ntabone nuko yananiwe ngo avuga ati notabaza abantu bakavuga ati tumushigikire bamufashe kubaka, arashobora kuba agize intege nke mu ruhande yategereza kuba atateza kugira intege nke, bikamunanira no kuzikosora, bikamunanira n'ingene avyifatamwo. Muri ico gihe rero je nibaza yuko kuvuga ko umuntu avuze ati je nsambuye kubera nsanze narihenze mpitamwo nabi no kwigovyora, ahubwo uwo biraba neza hari ahantu urugo rwabo rwapfiriye atagomba kuvuga. Mwijambo rimwe ndiko ndumva ubwo ati habaho kunanirwa, mwashitse mu rugo ntihabaho kunanirwa gutora. Tantine Jackie niko vyumva na murakoze cyane. Urugo rugereranwa n'inzu. Rero ikintu cyambere nasanze gikomeza inzu n'umushinge wayo, hama kandi n'inkingi zishigikiye iyo nzu. Mbega muri urwo rugo umushinge uba warabaye uwuhe, inkingi zibare zihe kugira ngo ruheze rurame. Ico ntemeza nanje ni ukuvuga ngo umuntu aba yaguye ku utari gwiwe, canke niyo twofata iyo teori nyene ko umuntu yaguye ku utari gwiwe. Abafaransa rero baciye umugani mwiza ngo aucune rose sans épine, nta shugwe na rimwe ry'iroza ritagira amahwa. Rero nyumba wakunze ishugwe ry'iroza si bibi kurikunda, mugabo rirafise amahwa. Mu gihe rero c'amahwa y'iroza wewe menya uko uvyitwaramwo. Ihwa n'iryakuzibura kandi ari we wagizaniye, ntuce uvuga ngo niryo ryabaye ribi kandi warizanye ubona ko ari ihwa. Rero igikomeza urugo n'umushinge wago n'inkingi urwo rugo rwubakiyeko. Mbega mu kubaka inkingi bantu bavuze ati izi nizo zosegura urugo rwacu ni zihe. Mu kubaka fondation ya rwa rugo yabaye iyihe. Rero twige kumenya mbega ubupfu bw'umuntu n'ubuhe kandi twemere n'ubupfu bwacu, kuko nasanze ikintu ca mbere gikiza umuntu n'abaganga barabitubwira no kumenya ingwara vy'ukuri ugwaye. Kuko muganga naho yo kuvura aguha imiti yose mugabo atari ko aravura ingwara nyezina gukira nibaza ko vyogorana. Rero igikwiye no kumenya mbega ubupfu buri hehe, mwene ubupfu ninde hama yovugwa gute. Yego muracari ku nkingi rero. Je numvise inkingi, Apotre yavuze inkingi, Tantine Jackie aravuze inkingi. Kandi urumva uko abantu batandukana niko n'abantu batahura ibitandukanye. Reka twumve inkingi dufatiye ku byo Apotre yavuze ngaha. Mbega izo nkingi niza bwa mbere ho iyo abantu bagiye mu rukundo no kuvuga bemeye gufatanya urugendo. Ubwo rugendo rugira inzira ruca mu nibarabara. Ugiye kuraba dufashe igicipa cibarabara. Ibarabara burya rigizwe n'ibice bitatu ugiye kuraba. Mu bisanzwe ibarabara rivize inkombe y'iburyo n'ibubamfu, nibarabara nyene umuntu acamwo inzira nyanzira. Rero muri ico gihe urugo muri iyo bararugenderamwo ibarabara ryako n'urukundo niwo wamushinge wanashaka. Ariko hirya za nkingi hari ico bita gutahurana, sivyo ikiyago mu rugo. Hari iki ca kabiri kwizerana, ukumva ko umuntu kubaka urugo no kwizerana. Icya gatatu hariho kwihangana, kuko ushobora guhura n'ibintu utari witeze mu rukundo ko bishobora kubamwo. Mugabo iyo bije ukagira umutima wo kwihangana, ukamenya n'ingene ushobora kugwana ukabivamwo. Muri ico gihe rero tugombye kuja mu idonido ngo urugo ingene rumeze. Mu bisanzwe umugore ingene ameze, je mvuge nk'umugabo, umugore ingene ameze burya ibarabara rishika umutima w'umugore rica mu matwi, ni mu majambo twatujambo twiza. Nje gituma abagore iyo bava bakagera ku isi yose uzosanga barekrama ikiyago hagati y'umugore n'umugore, ikiganiro.
urabyumva donc mu gihe umugore urashobora kuba wibaza ngo je namwambitse birakwiye je ndamugaburira nta ngorane arya gahaga ibyo nta bindi mugabe cya gatatu wibagiye nuko hejuru y'ibyo byose hatarimo ca kiyago na twa tujambo twiza tunezera umutima wiwe mu yindi mvugo ibyo bintu nacyo bivuze ko ni wabo yari abifise ni wabo baramwambika kandi yararya gahaga ntiwagiye gutora umuntu kwibarabara ariko asabiriza aguwe wamusanze mu muryango ameze neza hejuru y'icyo rero hari ikindi cya kane abantu batakunda kuvuga gikunda no gusambura ingo cyane nacyo gitumwa n'impamvu nyinshi ngo umuntu aba avuga ni ikibazo cyerekeye imibonano mpuzabitsina urabyumva ni naryo jambo Yesu yagombye kuvuga ati icyumba cy'abubakanye gisonegwe n'abantu bose urabyumva ibyo rero ushobora gukorera umugore ibintu byose ugasanga muga bicoye ntacaronka canke agikorerwa nabi canke gikorerwa mu mwanya utariwo kuko mu rusango uzugenda urabe n'inka wayikubise ntiwoja munsi ngo unamuyikame ngo ikuhe n'imarima tibishoboka irayamira ikuma nico gituma rero kenshi iyo umugore nubwo wamugiriye byose ukamugabura ukamwambika umugabo wamuturubitse abayeho nabi umusuzugura ukamutuka ukamutesha agaciro imbere y'abandi bantu nubwo cya cyumba mwokijamo nukuri umusaruro si wa wundi bigenda nabi wewe aho kumva ko agiye muri wa munyenga w'Imana ni hohotera nico gihe rero usanga kenshi umuntu abaye hababaye akaba mu gahinda akagira intuntu ya misi yose kandi urugo rwabo rwitegereje ruturutse inyuma ubona umenga rurahiriwe rero nukuza bararaba ati mbega urugo kugira ruvane byankiye he muri ico gihe rero ngombe ngireko kwa kudatahurana zivyo kwa kuntu kutavugana abantu benshi biratuma biba nabi kugezaho umuti ubura umuntu agahitamo kuvuga ati nataye ndomotse sivyo kuko kugira amabanga y'abubatse ashoboke hasabwa ibintu byinshi sivyo kuko ntushobora kuvuga ngo je ndazi imodoka mugabo cyane nsimbira ko nyonge je ntera ibiteze by'imbere ngende oya musanzwe kubiraba umuntu azi gutunga imodoka neza arabaza mu gitondo akayugurura sivyo hari ico bita maintenance uravyumva akaraba ko amazi muri radiateur arimwo akwiye atarimwe arayongerezamwo akaraba hariya mu moteri kw'amavuta akwiye ameze neza agasuzuma fure agasuzuma ibintu byose hanyuma akabona ko yoheza akademara imodoka akagenda uzurabe kenshi imodoka itunzwe neza yidemera ariko urayigendesha sivyo muri tuyodesha pema hari isohorera hari amazi asohokamo igendera sese utuze urabyumva uranyo ucubona imodoka utifitiwe maintenance nziza umugabo izindi uzosanga yarumye kubera iki ntiwarabye ko byose bimeze neza ntiwarabye amanenje gitere ko amera neza kugira ngo imose ntisohora ivyotsi inyuma niko muga kuvuga iki rero nimba ugomba gukora amangara yabubakanye nko ku mugoroba burya abahinga bavyo ugiye gusoma n'ibitabo bakubwira abitegura mu gitondo hakiri mu gitondo hariho utuntu tw'utumenyetso umusigira akavuga ati ibintu birafise ikintu bihava bivyara nimba ari umuntu afise ukuntu nyenda ameze mu mutwe yugurutse hari no tumesaje arungika murambona abantu barubikitwe na sheri waje batuturungikana tw'imitima na twatuntu tw'utuyemoje usanga abantu biruka bayambirana nikimero ati aho tubonanira ndagukumbuye urabyumva mu yindi mvugo rero abantu benshi barashobora kuba bayeho nabi akagwara agahinda n'umubabaro anyonga Range Rover yambaye inzahabu aba mu nzu igeretse amafaranga muri konti afise no muri sakame afise imipfungo y'amafaranga umugabo akabaho yumva ababaye ubuzima bwe bubishe umugabo wabimenye wabibona ukavuga uti panaki inzu irasha ibintu birabaye nabi umugabo ibindi byose bimeze neza ariko hari ahantu hamwe agahatse aho kantu no gahatse niko makwiye kubaza muti none naka ko tubona baguma bavana inungo z'ubuzivana
hariko havana abantu bitumwe n'iki utahurana rero umugabo canke umugore arashobora kudashobora kurangura amabanga y'abubatse kubera iki ubwa mbere kutamenya kuko abantu bubu ntibakiyaga kera uko twabibona umukobwa agiye kubaka bamuha iminsi yo kumarana n'inasenge wenyene akamwigisha ati umugabo bamufata uku bimeze uku hariya kuri byumva uhore ku buriri bimeze uku uze witwara uku ufata umugabo neza ibyo ntibikibaho umuhungu baramushira inarume bamese wabo bati yagira umuntu ingene by'urugo bimeze mugabo no munsi nuguhurira kuri Facebook mugahurira kuri boîte za Instagram umuntu uramujanye vyaheze ugiye mu kintu utayigeze utegurirwamo atacuzi hanyuma ikindi cyakangahe uno munsi ugiye kubiraba hariho abantu uno munsi urabona nta bisoma nyenze bikiriho nta mukobwa bakivuga ngo bamufashe yatwaye inda canke yasambanye baje kumuhana uno munsi ahubwo isugi nizo zifise ingorane zivuga ati mwebwe ahubwo iwanyu sinzi ibirozi babaroze naho na birashoboka wewe ukagenda ugatwara umugeni yamaze kuba umuprofessionnel muri ivyo bintu byo kuryamana n'abagabo uravyumva yasambanye kuva akiri umwana ku myaka 15 yatanguye ubu mugiye kumutwara afise 30 afise experience ndende uravyumva hanyuma nawe kumbure ntabyuzi niho kigiyuti je mbonye umuntu wamubonye akayobe umubona buranga murahuza muraganira utinda murongoye ingorane zihari rero ntimwaronse umwanya wo kugira fiançailles ngo muganire nimba mwuvugana iyo parcours yose umuntu yagize ikibabaje ni kimwe nuko benshi banabihisha akibeshera cyangwa ugasanga yagiye kurongorwa wewe yaranakwimye naho waramusavye akakwima kubera abona ati buto azova njira mu rugo akakubwira yuko ico kintu kistashoboka kuri we ntibikunda mugabo gasanga we muvanye haje kuguhakanira acihana haya batama ibisore uri gufi na birebire rumba ningorane mu nyuma yaza mu bugeni nimba yimenamwo amaraso y'igisiga ntayumenye uravyumva kugira kwereke ku mashuka hose hatukura ati na maraso ati barajyaguye urumva rero muri ico gihe ugasanga wa muntu kubera yabiguhishije niyo ubikoze nabi ntakubwira aca yihorera kuko avuga ati nawe nkayimubwira avuga ko nabyigiye icya kabiri nakagatima no kudakunda mugenzi wawe aravuga ati ntagombe agira ibyo agira jabagira ibyo jabagiza nyene jewe iyo ndafise abantu baca bantunganiriza ukazosanga ni ingorane nyinshi cyane iyo ni imwe iya kabiri ingwara umuntu ashobora kuba gwaye bwira mugenzi wawe uti yewe hari ibintu bingoye hari hagahaze jewe imitsi yose yabaye amakaruvati urabona karuvati niyo tiga riraba hejuru iyo hari karuvati urabona iraba hejuru kavuga ati vyangoye ndagwaye mugabo iyo utabivuze ni ingorane hakaba niyo bivuze rero ugasanga wa muntu ryabanga ry'urugo ryo kuvuga ati mu mibabaro no mu magogo mu mahirwe tuzobana ntavyo ashobora kwemera avuga ati oya kugwaye rero genzi yaranje ahandi tiyaze bingorane rero umugabo nubwo yoba gwaye kumva yuko hari undi mugabo yamusubiriye ku buriri niyindi ngwara ya kabiri yongerako avese ciza mu mugabo ndakubwira upfuma umwima ibintu byose bibaho mugabo ntumwereka kagaye mu rugiwe agomba bari kimuga atubashwe ntibishoboka rero aho bica bipfira neherera hari n'ahandi usanga hari abagabo imitsi yabikanya kubera ubukene yego afise ibibazo by'ubutunzi mugabo gasanga byose byapfuye mu mutwe we ntakiyumvira umugore naho yomuca imbere agiye muri dushe ari gusa ntamubona nubwo yova yakiziga imbere yiwe ntumugore urumva umutwe we warimutse wibereye mu ngorane afite z'ubutunzi ariko rero ngaruka hahandi burya kugira ibintu byose bikire urugo rukire ni urukundo rwa mbere nirwo rugumaho icya kabiri urukundo rurakomezwa na kiya kiyago icya gatatu kuba bishoboye urukundo
kijya gikorwa nyine cyo kuninda Hazimana muri mu cyumba kijya kintu kirakomeza urukundo kuko nasanze niwo muhuza ahuza abantu gusumba imiryango iyo mwatase wanashaka nubwo muba mwagwaye mugatukana mukagira ibakwe bigakunda mukajayo mu bisanzwe iyo muvuye muri kijya gitero ca nyuma nyene yitabirije ubwa nyuma bya bintu byose mwapfa bisigara ikiyago c'akahise nico gituma rero ndakubwira yuko abantu nubwo batabivuga bavyita yuko umenga nubivuze umenga yaguye umenga ni ashira isoni umenga ndabubahuka cyane ariko birisha ingo nyinshi muri ico gihe abantu bakwiye kuraba bakwiye kuraba ko n'abagore hari igihe bagwara izindi ndwara ngira tanire ngira abizi nabyo nzi ushobora gusanga na wene hari indwara gwaye zituma zituma igitari imirya itadakanye neza ngo bigende neza ugasanga umugabo naho naravuga ati hari ikitagenda neza ahantu ni byiza rero ko bicara bakavugana kavuga ati burya rero ndafise akagorane ni wabona hari ikintu kitagenze neza unyihanganire ndafise ingorane yavuga ati kameme je ndagwaye mutahura hanyuma kabiri muri ca kiyago bavugana iyo ari babiri burya abagore bose n'abagabo ntibaremwe cyo kimwe si cyo kimwe n'imibiri yabo n'ibitsina byabo si cyo kimwe niba yaga avuga ati jewe unkoze mu gatuza niho ca numva ameze neza urabyumva hari n'undi wakora ukumva ntangora n'undi akavuga ati uguze kunuko ati ibintu byogenda uko niho ca numva ari sawa cyangwa umuntu yagukora ahantu akavuga uti gumiza aho nyene aho ni sawa urabyumva muga mutavugana je ntabyo mbona kwe rero ni byiza yuko abantu bubahuka bakaganira ibyo batanazi bakabyiga hakagira abantu babwira abandi bakigisha abandi bati mwebwe byanyu bipfuye kubera kutamenya kwanyu ibi byogenda uko nuko n'ahandi hoho izo sambuka zo nibatsirindiye zinzire zo sambuka reka tugaruke kwa Tantine Jackie nawe Tantine Jackie izo nkingi niko ubibona nawe yego cyane inkingi neza nyene yavuze kandi zirihagije iyo abantu bazigendeyemwo neza ico mpeza nkongera ko niki kenshi abantu bubakanye bari bakwiye gutera intambwe yo kumenyana ukamenya uti mbega umupartenere wanje ujya mugore wanje ameze gute iyo ushoboye kumenya umukunzi wawe biragufasha cyane kubana nawe ukamenya ishavu giwe ingene rimeze ukamumenya nezerewe ukamumenya ari mu bandi ukamenya afise ikibazo ukamumenya impande zose kuko iyo ahindutse wowe ubimenya ubwa mbere uvuga ati wa muntu ikibanza arimwo sico yarakwiye kubamwo rero kenshi abantu ntibakunze kwigana akunze kumubona nk'umugabo wiwe akamubona nk'umugore wiwe mugabo ntamenye intege nke ziwe ntamenye na force yiwe ntamenye ivyo akunda ntamenye ivyo yanka rero iyo bishitse wa muntu yarashaka ko wama umuhanze kwijisho umenye uko ameze bigashika ntumenye uko amerewe uca usanga bizanye agatosi ni kenshi rero abantu bari mu ngo bapfa ubusa kandi batari bakwiye gupfa ubusa bagapfa akantu gatoya cyane kandi atacu kari gatwaye bari gutorera inyishu bari kuganira ko bigafata umurongo rero kenshi abantu bari mu ngo ntibamenyana ego pasiteri yakora kivuga kandi kenshi muri fiançailles ibyo bari kuvugirayo sivyo bavugirayo ibidakenewe mu kibanza cyo kuvugirayo ibikenewe kubisanzwe muri fiançailles abantu bari bakwiye kuvugirayo iki cambere gikurikira sivyo ukabwira umuntu ubuzima bwawe uko bwagenze iyo waciye uti bifashe iki iyo umenye ubuzima bw'umuntu umenye igikomere afise kugira ngo umufashe kugisomora iyo ari cyo somorwa kenshi rero abagabo benshi bafise abagore b'abanyabikomere mugabo kuko atigeze amenya ibikomere biri muri we ntiyigeze amenya uko amuvura nk'akarorero ushobora kurongora umugore yakuze ari imfuvyi atagira papa uyo mugore iyo mushize mu nzu abakeneye papa gusumba uko akeneye umugabo nukuvuga ngo ikintu cambere kimutuza kimutekanisha nukubanza kubase hamukaba umugabo iyo rero ashaka kuba papa
abakobwa na basurazi ibyo ari byo baratwenga barakina baragukirwa muri byose iyo rero kubuzemwo umupapa urugo bujya ruba rwasambutse gahoro kuko icyo yashaka sico yaronse uri kuranyumva ikigira kabiri ushobora kurongora umugore afise intuntu yo gukundwa abavyeyi yari abafise mugabo nta rukundo nyezina yigize aronka kuva akiri muto ibi byose biragira impact nkunda kubwira abavyeyi icirore ca mbere c'urugo rw'umwana ni urugo rw'abavyeyi bijya bintu byose yakeneye mu rugo rwanyu abashaka kubironkera hariya iyagiye rero wa muntu y'umurongoye yarabayeho byose abironse mugabe yarabuze urukundo ikintu ca mbere abakeneye ni rujya rukundo kugira ngo ruze gusomora imibabaro n'agahinda byari muri we rero iyo umutwaye utazi aho byapfiriye gica kiba ikibazo ubwo niho habaho kwiyugara kuri bamwe bagatinya kuvuga neza cyane iyo umuntu yarinze akurana uwo munabi n'iyo frustration muri we abakeneye ko hariho umuntu abona ko hariho icabuze abagore kenshi dukeneye ko umugabo adusomamwo ivyo tubuze kandi iyo mpana abagabo barayifise gushaka kuraba umugore ukavuga uti jya muntu kuba adatwenga kuba atamwenyura kandi yari mwiza hariho insano vapa mu yandi majambo dukeneye vidanje a chaque fois kandi iyo vidanje nta kindi kiyizana ni ururimi n'amajambo wewe uvuge gusa hama ya majambo agenda cye yicara aho yari akwiye kwicara ibintu bice biheza bigire gute bigende neza hama abagore ikindi twimere nk'utunyugunyugu kanyugunyugu kari libre kaguma kaguruka gashaka kumererwa neza gashaka air libre sivyo rero iyo umugore amaze gushika mu rugo umugabo acamo considera nk'umuntu akuze akibagirwa ko kwa kuba kanyugunyugu biguma muri we ntibihera naho yo bari umukecuru usanze ariko aragira ibintu uravuga ati none uyu bwenge buriyo canke nta buri arabufise niyo ndemanwa ngo ntabwo dufise kandi turabufise n'ukuri mugabo ni ndemanwa yacu ni ndemanwa yacu iyo rero utamenye kumurekera kijya kibanza ngo akibemwo uca usanga mugoranye kandi mupfuye ubusa agaca ashaka nk'ubu atashe agasanga wicaye hajya mu ntebe acaza yicare hano ku bibero utangura ngo urabona rero ngo bya bintu byawe by'uburofu urabona ngene widekeje hajya ubeheje kwica ibintu byose nibiza gukurikira mu ihema ry'ibonaniro biza kuba nire sanzefe kubera morale yarafise ningene yashaka kubaho wagize gute wavyishe rero abantu bakwiye kumenya nuko amenya umugore mfise ameze gutya umugabo mfise ameze gutya anshaka mwiki ashaka ko ndamubera iki ashaka ko nkombla iyihe vide iri muri we igihe cyose rero umuntu ataramenya umuntu bagiye kubakana ngo amenye ati uyu muntu akunda ibi yankibi ashaka ibi hari urugero ashaka kugera ko tuzokwama turi mu nduru kandi induru ziri initire mvuge ngo zitari zinakenewe umugore ashobora kuva muhira agiye gusuma yashika mu isoko akabona ibirata gaca itana ivyo birata kibagira ko yaragiye gusuma ndemane akihitanira ibirato kandi yaragiye gusuma kandi abari bye nareze kukubwira ati sheri nahitanye ibirato ku isoko nyoba wamuhaye stock yaragiye gusuma uriyemenya umwanya wose abazi yuko umuntu abwira ategezwa kumwumva ego niyo mpamvu uzosanga umugore agiye kubwira umugabo ari mw'amaserumu ati sheri turakeneye irasiyo kuko mu mugore harimo ko umugabo ashoboye uko biri kose ego harimo ko umugabo ashoboye kandi niwe muntu amushoboreye byose murambwira abantu ko umugabo agira agaciro akagira n'agaciro ari imva bagaca bambwira ngo ndumugwaye wo mu mutwe umugabo aragira agaciro gushika agize agaciro ari n'imva wagitoye umugabo abaho atabaho ivyiwe biguma bimwitirirwa rero abagabo si kenshi bamenya ko iyo honor ari yabo ngo bamenye ko ibintu byose birabitirirwa baba bazima bataba asima ngo bahagarare muri iyo force niyo pouvoir baronse hama bamenye kumanipira wa mugore abafise utuntu twinshi mu mutwe abakeneye kuguma yegeranywa buhoro buhoro rero mu ngo biracatugoye cyane kuko ntidushaka kwiga umuntu wese aba yumva ngo byose ndabizi
niyo ugiye kumuganiriza acakubwira ngo ivyo ndabizi urumva ibintu byose barabizi rero igihe cyose ibintu byose ubizi sinzi ko gutera intambwe biheza bigakonda ariko Salomo nk'umunyabwenge yasumbye abandi bose yaravuze ati ushaka kugira ubwenge ushaka kugira ubumenyi natange n'ikiguzi kugira ngo ubwo bumenyi aburonke biradusaba rero ko abantu twiga kwigira ku birenge by'abadukuriye kugira ngo ibintu bigende neza umwana w'umwigeme agomba kurongorwa ntiyumve ko kuba yarabonanye n'umugabo bihagije kugira ngo abe umugore mwiza mu rugo kuko hariho byinshi bizomusoba kuko icajejwe muri rujya rugo su kuja muri kijya gitanda ngo ajyamane n'ujya mugabo gusa oya hari hayandi ma responsibility umutwe w'umugabo no kwiyumvira ingene ajya n'ingene ariho amahera y'inzu imigambi minini umutwe w'umugore no kuraba mbega bya bintu wa mugabo yanzeza hajya muhira bihagaze gute gestion yabo bakoze ufise mu nzu abo bantu reze muhira abana nyomba mwarabaronse iyo ni role y'umugore mugabe yahagurutse aja muri rujya rugo ntaco yabibwiwe ko nta hantu namwe yigeza avyumva cyangwa cya wa wundi abwiye umugabo ngo uzubaze no muhira ngo sinigeze nteka ucuja kubaza ucuja kubwira umugabo ati usubire muhira bakubwire ko ntigeze nteka wibagiye korore yawe ariyo guteka kugira ngo ujya mugabo afungure basi nyomba binakunaniye guteka upfumu nabiterero bitereke ku meza basi ro minimum ugira ico ukoze kugira ngo wa mugabo agubwe neza rero ingo ziracasambutse kuko abantu bose turabizi muri twebwe harimo ngo turabizi mugabo ivyo kubona akavideo uri kurigisha abantu ati mwabagore mwe ntimwirekura murafise ukuntu mwipfunga abagabo bakagire bakabura ivyo bategezwa kuronka mbega hagati ucume ngo hari ikintu uje gutera mu bantu cy'ubusutwa mbega abantu barinduke birekure bagira igicaye mu ngo uzomengo bazanye ubusutwa urakoze cyane Deo mu maso y'abantu babirabisha amaso canke bavyumvisha amatwi yabo atari kure atari mu kindi kirere umengo n'ubusutwa ariko nyomba hariho ubupfu bwa mbere buhari ni bujya nyene ubwa mbere kirazira ko uja muri irya bango hariho ikindi kintu kikuzazaniye muri wewe kuko iyo hari ikindi kikuzazaniye ntuheza ngo ushike iyo wari gushika uzurabe n'abavugishwa iyo muri we bidapanze neza ntashaka kuzara amakuru mazima acavangirwa rero niyo umuntu ari mu kibanza cakure aravangirwa ikizokubwira rero ko umuntu yavangiwe ari sanse kumengo abirimwo mugabe ivyo ariko arakora ivyo bizokubwira ko atabirimwo ashaka guhuruduka zambabwiye umugabo ngo noneho wagiriye nturaheze ucumenye ko umuntu ntimwigeze mu bantu ntarimwo muri kijya kibanza cyangwa kazomba barakubwiye ngo ngumviriza ngo umuntu arenganye inyuma ujya umuntu arenganye inyuma y'urugo wamwumvise gute vyakugende cyangwa kazomba ngo gira buhoro ngo abana ngo barikomye we bajya abana babumvise gute cyangwa atoye telefone agiye kwandika message cyangwa agiye rero kwimunyamunya k'umuntu niko gutuma atagera ku munezero wiwe wagutse kandi iyo umunezero wawuburiye hajya muri kijya gitanda Deo urenganya ujya mu jyango nta munezero uhari ugeze mu bantu nta munezero uhari mu yandi majambo uba watanze ikimazi cy'amayezi ico kimazi naco kica kigukurikirana umengo aho uciye hose barabibona je iyo ngiye ahantu mu maservice gusaba ijambo ndashaka kuraba umuntu gutya mu maso iyo navyutse neza nkacambwira ntigisaye cyo mu gatondo mwanyuranye niyo mpamvu meze gutyo kuko umuntu akwakiriye nk'uwaraye neza n'ukwakiriye nk'uwavyutse avuye mu mwobo baba batandukanye rero kwimunyamunya k'umuntu kumutera kutagukigwa no gushika mu munezero nyezina Deo umuntu ava mu gitanda sivyo kandi ujya umuntu yavuye mu gitanda ni wari mu rugo n'ahantu habiri hatandukanye ujya muntu ari mu rugo ni wari mu ishengero ujya muntu ari mu ishengero ni wari mu gihugu iyo rero avuye aho yari kugira umunezero yawubuze ahandi hose hasigaye urakena ni kintu rero abarundi tutaratahura cyane niyo mpamvu kenshi umva bavuga ati tantine n'igishego bavuga ibintu bitari ivyo ni kintu abarundi tutaratahura cyane kandi aco cugaye ibikorwa by'umuntu hafi ya vyose umugabo ashobora kuja muri iryo banga hariho ibintu vyamuzazaniye mu mutwe atari ko arabona ingene vyogenda neza bivanye n'ingene umukenyezi wiwe yamwakiriye akamuhindurira ikibanza
akamuhindurira ivyiyumviro ndayita massage y'umutwe akamumasa ashobora kuva muri kijya gikorwa areyareza projet yari yize imyaka 10 byaranse ko agira ishashitse kubera iteraniro gusa kandi ry'iminota mikeya naho yoba 15 mugabe kaba 15 yakorewe mu cyari kwikoregwamwo agacashika hajya akora ibintu abanoza mukavuga ati none vyagenze gute nkuko kandi ashobora gupfapfanira hariya nta bantu murahura bagenda barivugana none baza ko bafite ikibazo nyamukurikiye uti biva hajya oya ndabikubwiye byo kugora kumva biva hajya baramutraumatiza hariya ibihe byose ntarashikiye agiye bamufrendera mu nzira bare ko bamubwira ati aho wagiriye nturaheze ariko aragira ko aramubaza ati ho hirasiyo yejo irahari cagi kwembe ntaco wanguriye urumva aho yari kuruhukira ni hapfira mwibara bamusanga ariko arivugana amajambo yose ati mbega bashaha ariko asomesha imisari kumwe nande ariko aganira nande waruzi ko hari abagabo benshi ubu babaye abayempuisa kandi bari bakomeye bishwe niki na hariya uwumva ashitse y'ibintu bamugirira nawe ubwe ntaratori je narabuze ko bavyita maze iminsi mbaza abashakashatsi bijya bintu biba bipfuye hariya vyitwa gute narabuze ijambo ribibereye abe yarakomeye tuve atagikomeye bivuye kuki ku bintu bamugirira hariya arashitse ararushe kubisanzwe umugabo arushe ashitse muhira nahantu hambere yarakwiye kuruhukira mugabo kenshi iyo bahashitse bahahurira ahubwo nibibazo birenze ivyo bahuye nabyo iyo bari niyo mpamvu abagabo benshi uzosanga bateramira mu kabare agataha saa sita y'ijoro avuga ati nsanga yasinziriye nce nyomboka njyama iruhande nka uramaze kubona inzoka inyombotse ikajyama impande y'umuntu kumviriza bwa bushuhe aca yomboka agaca yijyamira akavuga ati nogira imana ho akaguma asinziriye ntava avyuka ngo avyuka nibindi bugaca nkagenda rero ijya honor batakaje ni itumye igihugu cacu gipfa kuko hakwiyumvira ivyo mu rugo rwiwe yiyumvira ibiri hariya kandi abagabo ntimwaremeye kugogwa haba namba muri resistance y'amakuba umugabo ntarimwo umuntu umwe yaremewe kwikorera imisaraba n'umugore kuko twe turabishoboye mugaye abagabo ntibijana kuko twe imitwe yacu ishobora kwakira ibintu byinshi arafwa umugore ashobora kwicara umva umugore ashobora kwicara ariko arapanga imigambi nk'igihumbi n'amajana 2 kandi yose akayireyariza ugasanga yakorofye yatetse yagiye ku isoko yagaburiye abana kandi aguma araba no muri groupe tujamba abandi bagore bariko barandika twakatwandika ibintu byose akabigira gute mugabo abagabo mukora igikorwa gihera kandi kibari kimwe ntikivangirwa rero muzana ibintu byo kugira umeranje ntibikunda niyo mpamvu iyo umukoroze gatoya aba yumva yo haguruka kaja handi hantu baza gushishitira gutya akumva igene yasagira neza rero ivyishe ingo vyinshi n'utuntu duto kandi tuva ku kutamenya mugabo abantu batemera ko ari kutamenya umuntu avuga ngo yaha ngo abagabo nawo ngo baridekesha niko bari wewe mudekeshe gusura ariko ibintu bitagenda neza umugabo nawo ngo abagura ngo umengo nutuwerewe muri bijya buwerewere bwiwe fatanya nawe kugira ko ibintu bitagenda neza yego mukiraho nyene apotre bakunda kuvuga ngo abagabo bafite amajambo make abagore bafite amajambo menshi wewe washika wiviriye ku kazi ugasanga umugore ari ngaho muhira aho kumenya ati narinje kuruhuka ndadepoje imarete yanje hajya canke registre canke ibiki hanyuma ce ngenda nduhuke umugore anyakire neza nshike twicare muri salon ndamurambike ko amaguru ngira iki agacashika kubwira amajambo yose mbega gestion yajya amajambo irashoboka bo bivana n'amajambo atanguriyeko kuko kuvuga amajambo menshi k'umugore si kubi wanashaka mugabe yavuga menshi mabi ni hari ngorane mu bisango nivyo abashinga ntaye canke abagabo sabantu badetaya cyane ibyo bariko baravuga ni muntu ushobora kumubwira ibibazo igihumba akabikwishura mu nyishu imwe umugabo rero ikindi wacu nta n'ikibazo kihari umugore nawe arakunda yuko ayo majambo nubwo yo abivuze tantine nyene nubwo yo wumva umenga ntari ku rugero ntari ku rwego rwawe washaka umumenga ni mato kubera vize menshi rero kuko usanzwe urumva hari igihe usanga nawe yavanye waba atari bwavuge
urumva yose Afise stock. agomba gusohokera rimwe mu yindi mvugo wica umugabo ukora kugira ntutsitaze umugore yicara yumviritse hanyuma ugomba unihirize gusa uzuritabira uti umwereke ko bateze attention y'ibyo ariko aravuga hanyuma abikubwire kuko niko bameze urumva ntishobora kuva uvuye muhira umurese ngo akubwire atangura kuvuga isohoka irembo burya umukozi namutumye iki hanyuma ndamubwiye ko anyaruka arateba byagenze mu yindi mvugo ntuvuga ati we yakumvangira James ibindi bintu icara umwumviritse hanyuma wanashaka ni wumva atari ikintu kizima yakubwiyemo mubwiye uti sheri wihangane niko abantu baragorana niko bimeze muga yumve ko wamutahuye abagore n'igituma baratahurwa benshi nabo rero nuko batanguza abagabo amajambo y'injugunjugu uravyumva nimba ari umuntu yamushavuje wundi nimba ari umukozi nimba ari umwana akibagira ko atari umugabo yabikoze agaca akuragura donc bimwe byo kuvuga uraraguza ni iki nabyo umugabo bijya ntabyumva bashya utanguye uko shaku bigende gute nimwe yavuga akabamwe inzoga nahaba yatashe arakunka umurufu akaraba ko ataye icupa asigayemwo ukumva arakoroye kabiri mu kanya arenze irembo agaca agenda kunywa umugabo rero ikiyago ni ciza mu gihe abadamu kujya bivuze nivyo bifo ko bamenye umugabo atasha ameze gute kuko araje kuvuga ati umugabo wanye ko ndamubona afise ibintu byaje bimukoroza afise stress imbere yuko ubanza nawe kumusukamwe izindi ngorane zawe ngo azitwarire rimwe kuko yavuze ati bashobora gutwara ibintu binini mugabo kikaba kimwe nta ndibibe byinshi banza umupakururemo bya bindi yarafise bwaburuhe yaruhira hanze ikaga yashava afise bimwereke kuko mu bisanzwe umugabo ishavuye urashobora guhera agasubira muri situation nziza bivaye nakeye n'ingene umugore mwakiriye bikamwibagiza imya baravuyemo tukiraho nyene ntivyo hava bishika ugasanga nk'ubu ego revre umuntu agomvye kubaka cane agaca asanga hari ivyo yishe ku kazi nk'akarorero nk'ubu wewe uravuye ngaha hariho amabanga y'akazi udategezwa kuvuga umugabo ushitse muhira kubera ko ugomba kuruhuka uciye usanga yabwiye umugore kumwe bavuga amajambo menshi ugaca usanga yamabanga yagutanze mwibara aho usanga uri umugabo irashangishwa kuko mu bisanzwe urumva hari bega nubwo muyaga umugore hari ibyo utashobora kumuremereza nawe yega nawe ni nko kumuremereza mu bindi mu bisanzwe hari amabanga y'akazi akenshi niyo umugore yakubajije kuvuga ati wewe hari aho utarenza gusa ngo uti ku kazi wiriwe gute byagenze neza na mahoro ukagezaho muga ntuje kumubaza amadetaye y'amadosi ya tresse mbe naka ko numvise umenga muravitani nko bimeze gute oyaye birekeraho hari mubwira bikenewe niya vyumva mwibarabara naho avyumvise nta kibazo uramubwira uti nase bikubwira bwana bikuremereze ntacyo nabona kumenga ntibikenewe mugabo nta kibazo umuguru urumva ni mbombovu ni ikintu bibiri vati ntitunganye inkomezi hari ibintu byo guhuragurana n'abagabo utakwiye gushiramwe abagore ukwiye kumukingira ahubwo izo ngorane akazozimenya wanashaka urugamba waramaze kurusoza rero ikindi nariko navuga nuko abagore canke abagabo bibiliya bitomora neza fopa yuko banyuranya ama position barimwo yega amajambere yaraje buteka bwazana muntu bwaraje ni yarasinye bimwe nibindi bigomba kwereka yuko umugore nawe agomba kungana n'umugabo ntibikunda kuko ikintu cyose mwanya guhabwa n'Imana bibiliya yavuze ati gitoma kumera gutya ijambo Imana yavuze ati byogenda gutya administration y'urugo itwagwa gutya wewe bicuri nuwunda bicari kandi wirinde kuba byose urabyumva nimba Imana yavuze ati umugabo wewe kunda umugore wawe umugore nuko azi yuko Imana irazi ko umugore akeneye kwerekwa urukundo n'amajambo y'urukundo n'utujeste tw'urukundo uravyumva bikore aravuga ati kare ntumukunde bisanzwe umukunde nkuko wikunda nka kujya Kristo yakunze ishengero akanaryigura wanashaka menya yuko umugabo afise ordre cyangwa iteko ryiba y'ukunda umugore wiwe ku buryo binakenewe yo namwigura kabizira uravyumva kuko hari abagabo benshi usanga bareka gukunda abagore babo kubera babona yuko umenga boca bamera nkuko mu miryango iwabo oya cyangwa turumva
mugabo mu bisanzwe umugore wawe uteza kumuproteje wari abagore badakundwa n'imiryango y'abagabo iwabo banabateranya wanashaka usanga abashiki b'umugabo ba nyinabo n'abandi ntibiyumvisemwo uwo mugeni wazanye menya ko wewe protection y'ujya mugore wawe ni wewe bijya bihuhuse byose bizarane wabo ni uvyitega ukavuga uti package umugore n'uwanjye se gwanyu ukamurinda ukamuzigama navyo bigena neza hanyuma rero hari abagabo urumva ngo arakunda umugore mugabo ugasanga bafise inkono zibiri zidasa sivyo ugasanga ntibarya bimwe naho wojana umwanda mukuru muri laboratoire kugira bapime baca babibona neza ati abantu ntibafungura ntibabana uravyumva none kwa mugani batuma imisharana atiga turara ubaza ko ugasanga mwe nabo bagabo urumva wewe icyayi ni hanze ku mugoroba bararya inyama aranywa n'uduta ibindi byose na bya bindi byose by'ivyamwa akabirya muga muhiri wabo ugasanga yabasigiye iminsi yose ibiharage ntibigira imboga n'ifu nayo ne dernière qualité ukavuga ngo naso wewe menya uti nimba akanyama kimene kamoteye neza akakantu ni keza banze umutima ukunda umuntu ubwo nyene ucukubite kavuga ati woga hako madamu nawe akakumbira rero hariho abagabo kenshi usanga mu by'ukuri badakunda abagore babo ugasanga umugabo arafise imodoka muga ntiga yitwaramo umugore ugasanga umugore yamakuri ibisi cyangwa kuri taxi moto canke iki wewe ntibikunda ntibagenda ntamushiramwe urabyumva ugasanga umugabo niwe yiyambika wenyene ugasanga guri ibirato by'amajana 3 amapatara amakostime miliyoni niki mugabo umugore nahone kugira mugure nuko arenda kubimusaba akamwinginga ati urandabira akagahuzo karaheze ugaca umukubita ibihumbi 100 tigenda kwa Siyoni cyangwa kuri Kotebu urabi ibyo bayuru abagushonere bijya bigaragaza neza ko vraiment uwo muntu mukunda kuko ukunda wo ushaka ko aberwa aho gusumba wewe kuko mubisanga abagabo ariko batwumviriza bugicubahiro cy'umugabo mu bandi kibonekera ku mugore wiwe iyo umugore asohotse bakamwitegereza bakaraba ingene apanze kabisa ku mpuzu ku mubiri amavuta aramuguriye nakaduga ndazi n'abagabo benshi bemera kwipagiza mugabo umuntu akavuga ati temberashe igireshe wewe ndakubwira aho ntora ntahane baravuga bati urya ni mukanaka baravuga bati n'umugore w'umugabo mugabo ibyo riyo bitagenze gutyo wa mugore arakomereka kuko yaje kurikira urukundo ubwo rukundo ntabwo aronse ahubwo atanguye kwicuza avuga ati none nk'ubu jewe iri sanganya ryanshikiye gute ni hamwe aje imbere y'Imana ugasanga amasengesho yiwe ya misi yose yararize uzobabona kenshi ibiride cyangwa byakorotse kubera iki si imyaka aviza gahinda atayeka bo hanze mugabo ijoro n'umura yari muhira namarira gusa naho yari mu nziza yikoropesha musozi mugabo yashika hanze abarundi kazibona ibitangaza bavuga ati namahoro cyane ni sawa rero muri ico gihe abantu n'ubundi nugaruka hahandi umugore ateza kumenya ko nawe ateza kubaha umugabo ntumwubaha kubera azanye byinshi ntumwubaha kubera akomeye ntumwubaha kubera oyaye arubahwa kuko ateza kubaho iyo ibyo bintu bibiri bibaye bica biremoroka n'ibindi byose iyo umugore akunzwe umugabo akubahwa nta bintu byo kugenda arakebaguzwa agomba kunuranura hanze avuga ati jewe hanze nubwo nogira ingorane ninashika muhira ndaruhuka zirahera jewe mpora ndabibwira abantu bose nti isi yose naho twogonganira hanze tugahuragurana bigahera nzi yuko njise muhira gutya gusa nkinjiza amazuru mwirembo agahinda gose n'amabaro nakuye hanze je biba biheze umugore acaza kunzanganira abana bakaza bakantondera nkabona nti urumva rero muri ico gihe mu bisanzwe ntushobora kuvuga ko umugore wawe ukeneye yuko abayeva sivyo kandi wewe ataye deni wubatse ubaka Edeni Eva yabonekeye muri Edeni hano hari amahoro hari ibintu bimeze neza mugabo burya mu bisanzwe impemu yose isa no kuyigaburira uyigaburira ibitari byo ibambi rero muri ico gihe abantu bakikumenya bakaganira iyo baganiriye washaka nabimwe tuvuga by'imibonano mpuzabitsina bivaho nyene mu Kirundi hari umugani bahora baca kera abatama naho ndabumva bwicanye
havuga ngo inyenda nkwenda iva mu kiyago uwo mugani w'ikirundi urahari kuko mu kiyago havamwo ibintu bikomeye na ya mitima niho yegerana urumva mumaze kuganira urumva ati urumva akarere kagahinduka ikirere kigahinduka ukumva yuko biriko biregerana sivyo donc mu yindi mvugo y'abantu bakwiye kumenya ingo igituma ziko zasambuka uyu munsi harimo ibintu byinshi cyane bitanasa mugabo ahanini bimwe abantu usanga bihuye n'ubwo batabivugira hejuru kuko ntushobora kuvuga ngo umugore mu bisanga mutakundanya atagukunze mariage z'uyu gituma ziko zahinduka yavuze ntiby'umushinge ntukiri urukundo kuko hariho abagore uno munsi abakobwa barongorwa ahantu bati ujya afise amafaranga ujya musore afise imodoka kandi umenga yarubatse n'inzu afise n'akazi keza ujya je no muja ko ntaco nobura muri sango yakunze ibyo wa muntu afise ariko bibiliya nayo iravuga ngo ubutunzi bw'umuntu hari gihe bwambara amababa bukagenda bukaguruka n'abahungu nico kimwe abasha gukunda taye y'umuntu uburanga bw'umuntu kavuga ati ndamuravye ingene ameze tayiwe akabiri kiwe uyu ni wa mugore nzona sohokana abandi bagabo bagakebaguzwa bakavuga ati ujya mutipa afise umugore mwiza uravyumva mugabo ukibagira ko uyu mubiri twambaye ni nk'igicu igicu gihinduka mu masaha utarubiza ejo ni wamutwara umushimye kubera mu nda afise mu nda hato nk'ayivubi ni wamutera inda kwitazokurira aba mugongo izoza imbere uravyumva ejo niyamara kuvyara bakamwarika kanywa umusururu mwinshi ningeze kamera neza mu nda hariyo uzosanga yanda itakingana kwa kuntu usanga ibikiriza wari uzi ko biguma biraba hariya byamaze kunama ejo uzovuga uti jewe umugore nakunze suyo ni hamwe cyo usanga ugeze mu nzira uciye ubona umuntu agivize taye nkimwe warongora kwa cagi utanguye ukibaguzwa uraba inyuma raba neza kuko wumve ko ukunda umuntu udakunda ibimuriko udakunda n'ivyo afise nico gihe kenshi wanashaka no musi turabona ingorane yavuze ibintu by'agahinda by'akabagore je ndakunda kugira amakanseling y'abantu gasanga umuntu arafashwe mu ijoro aragwaye umugabo akanka kumujana kwa muganga akiryamira ngaho kugeza aho umugore ahamagara ababanye n'inshuti ati akareba bamutwara umugabo yiryamiye ngaho none ya caka inyoma bavugira imbere ya patiri cyangwa pasitori ngo nzomukunda agwaye canka akomeye none umuntu utagiriye impuhwe agwaye uzogaruka ejo mu gitondo akomeye uti manura ijipo ico nirabira meze ukuntu uwo mugore niya nabikora azobikoze nk'uko yafashwe ku nguvu nta rukundo aberonse nicagihe usanga unamugaburira umubiri ntuboneke umugore akonda yisiga n'amavuta ntamufate kubera mu mubiri we hari ibintu byamwinjiyemwo by'umubabaro by'intuntu n'amarira ya misi yose ni ngorane rero abantu nibemere bigishwe nubwo rero ibyo byose byaba bikwiye amagara akomeye amafaranga ariho ibintu bimeze neza ariko bamenye yuko hari ikindi kintu bataza kwiga ibyo mu mashengero ntavyo bigisha banashaka kuko izo ngorane n'abagore b'abantu bitwa ko abakozi b'Imana batari bake barazifise nikimenya jewe barazifise ugasanga ubwo rugendo aramaze imyaka 20 atarigera rumara na rimwe mugari mu rugo apfiriye ibanga gusa yararyamye haratuntura aramerwa nabi uwo munyenga Imana yahaye abantu wo mu buriri ntawazi abumva ku matwi uwo ni wa wundi ejo hamwe satani yo mukubita kereka gatoya akagwa agahura n'uwundi umugabo wewe abifizemwe uburambe hanyuma gwarugenda akarutuma nawe arurangiza za ndirimbo umuntu atarepese akaziririmba zikibiriraho urabyumva urumva shavuga ati imyaka yose nuko bimeze urabyumva ugaye usanga wamuga aciyagaruka mu rugo avuga ati kuva ndongogwa sinebwaro nk'umugabo nuko wewe uricaye ngaho waravyaye wamuvyaye kuri umugabo kume gutera inda ntaho bisa bisana rero ni byiza ko abantu bicara wanashaka je narigeze gukora seminaire manazikora z'abakozi b'Imana amakupure yabo n'ubu turi mu kuyisubira nzobatumira muze mu kwifa turavyumva mu kibazo nabajije ahantu nabonye ushitse
bose bavuga bati aho nyine aho ni iyo ushitse ku cigwa ubavanya muri salo binjije mu cyumba bose urabona ko bashinze amatwi urabyumva wanavuga ibintu ukabona ati ibintu sivyo niho ubona rero hagaze nko mu gihe cy'ibibazo bakubaza hahandi nyene n'ikimenyame rero usanga abantu bari desi hari igihe nigaze guca ntanga udupapuro nabaza ntikibazo je ngirambatse umugore ntiyandika izina n'umugabo ntiyandika izina ryiwe ntihage n'ishengera avuga yavuyemo mugabo mbaza hamwe hoba amahirwe agira kabiri yo gusubira gukora ubukwe Imana ikavuga ati ubu rero reka tubisubiremwo urabyumva umwe wese arafise amahirwe yo kongera gukora ubukwe ninde muri mwebwe avuga ati je naho twosubira ubukwe nogira ubukwe n'uyu turi kumwe wa muntu ibintu banditse ndamahajabo bimwe by'ubugezo niho ucubona rero ingoko zasinzikaye zapfuye ucubona wumva nk'ingo nk'amajana ngaha wasanga ari nka rumwe canke zibiri zivuga ati jewe nta kundi nopfa kugumana n'ubu niwe twatumenyeranye na kare mugabo izindi zivuga ati yo ayo mahirwe abonetse sije nobona ndacitse navuye ahantu donc mu yindi mvugo ivyo banka ko bigishwa canke abandi bigisha nivyo bibasamburiye ni vyiza ko urugendo nimba rwa babiri genda muvugana none urugendo ugera n'umuntu mukazogenda mushikiye muja mutavuganye muri rujya rugendo baravuga uravyumva vugana umubazo utembega wewe wumva umeze gute izuba ariko wewe wumva ari kugejeje he aha kadugo ukumva gute uravyumva ni wumva gomba no kuvuga ati uvuga ati rero yatera imbere mu kanya turashika komeza bukebuke uravyumva hanyuma nta ugenda arambaraye oya mu kugenda urashiramo umuvuma amaguru n'amaboko n'ibintu byose byose bigakora none biragoye iyi ni imvugo ivyo ndiko ndavuga baravyumva donc faut pas yuko umuntu agira ibintu gacumva kubera yavyigishwe kanaka muri seminaire kanaka hari n'umuntu acavuga ati yo ati vyo genda bigeze yo cyanyita indaya agatinya kandi yaranabize akumenya ko hari ibintu bateza kumukorera mugaga acavuga ati kadata wanje urumva ni kibazo mugabo y'abantu sinumva ingene abantu bubakanye batinyana mutinyane gute kandi ari mu nyungu zanyu mwese ni mu bivugane mwese none ubwo buki mu buryo mwese tukiraho nyene mbega ico kiyago kirakenewe ko muganira hanyuma mugahishukana byose mugashika no kuvyo mutari bwashike kumbe ntiyava cagiye ati yahuye n'abatari bo baramuteramwe amajambo atari Pasiteri aramfashije cyane ko ico kibazo nari guhava ndanakimubaza nti mbega mu mashengero abantu bariko barategurwa ngo baje mu rugo bigishwa iki kuko nkunze kukibaza nkasanga ivyo mvuga je biratandukanye n'ivyo bigishirizwa hari kandi ibyo bari kwigishwa nyene bikamigwa n'ingoma kandi ari byo byari kuvugwa rero ngarutse ku kibazo cyawe muri urwo rugendo kubisanzwe iyo habaye ikiyago ciza no kwirega abantu barirega canke bakitiranya ibintu kaza wumva nk'umuntu aratorombotse ngo we mariko nawe ngo ahantu ntuwari bwahashike kandi ari kumwe n'amatayo usanga barareraguye iyo rero urugendo rwagenze neza nukuri no kugaba baragaba baragaba arakubwira ati nzoguhatanganyika kandi atayafise akanakubwira ati ijya ndege ihora itwara umukuru w'igihugu nzoyigushikanamwo kandi ari uwo ku misozi n'ibujumbura atarahagera rero iryo gendo yo gwabaye gwiza mukagendana muyaga muhuza nukuri nta n'ahandi hantu hari amahoro nkaho ntaho mbega birakenewe ko abantu bagomba barishanya bari mu rugo oho urakoze cyane rero nyuma ari ikintu abantu batakaza kandi kitari gikwiye gutakara nico kureshanya ahubwo iyo mugeze mu rugo kuba gutanguye kuko niko kugira role nini gusumba ibindi byose kandi akarimi kakoresha atari ko gakora banza ugezaho ushobora gutaha ugasanga umugore yashavuye yafunze ishinyo y'umunwa
bamuraba ukamengo ni intare y'ingoro ukavuga ati yajya ahantu ndahashika gute mugabo mu bwenge bwinshi Imana yahaye umugabo uciye muraba ukamutwengera ushobora ati mbashe umugore wanje yagiye abanza kwikanga kuko iryo jambo siryo yari yiteze ko bavuga ati buravyimba vyimbira mwiyo ntebe ni waheza uraturura mugaciye mvuga ati mbe yashe umugore wanje yagiye aca atira attention umaze kubona ko hari ukuntu yikanje mvuga ati aha ndakunege nutwenga ndahimbagwa iyo nsanze wicaye utekereje nkuko wandindiriye mugabo kiragoye umugabo kumva ko kwama ari kwararesha ari yorore yiwe oya kenshi murarambirwa ati kiravyimba ati narinzi ko nsanga ibi nibi uba watakaje kimwe apotre yavuga ati urashobora kumuzana ameze neza mugabe ejo ugasanga abasoda baraguye ku rugamba mugani bari kikabikibaza aho kuri birakenewe kumubwira cyangwa uramubwira uti usike bafise akadaka umubwiye ukuri ubu mukomerekeje kuko ijya ni sacrifice yagize yemeye guheba wiwe mubiri kugira ngo akuzanire abana ahubwo yarakwiye kubishimirwa ari cyo kintu gikunda kumbabaza cyane umupapa agiye kuraba umugore yavyaye ugasanga yavyaye umukobwa ukazomba ngwe nguwo ni wowe wambyariye uri kurumva ubu ciye intege wa muntu ubu mufatanije n'umubabaro w'amezi 9 na cagise na yambuga itayamuciye ko mu yandi majambo ubutumye umutwe wiwe kugerera handi hantu kure kandi iri nikosa rikunda gushikirwa n'abagabo benshi ugasanga umugore muri ijya misi ya mbere yo kwibungenga kusanzwe ibintu byinshi birahinduka ubwiwe hari gihe nawe adatahura ibiriko biramubako mugabo wamusanga muri za ntege nke gacha wumva ngo nta n'ikindi ushoboye uretse kwirirwa wijyamitse buryo uwo bigutiza iminota 30 gusa ngo wumve ukuntu aba amerewe muri we woco bwira Imana uti abagore bubahwe rero kenshi abagabo bakunda gukomeretsa abagore mu tuntu duto kandi batitayeho icatumye wa muntu amera kujya ariko tukiri ngaho nyene ari ikintu rero abagore bakunda kwitwaza kugira ngo bace basuzugura abagabo canke babereke ko umenga abagabo nabo kurungika gusa abagore bakakira bakagira ajya amezi 9 yo kuvyara n'ibindi ugaca usanga umuntu agomvye kwereka yuko wewe icyo umaze mu rugo no gutera inda sinzi ngira ngo nuko kuri inzu canke no kuzana ratio mugabo nimba ari bijanye n'umuryango nimba ari abana bawe naraguhinduriye izina ndakomeye ndiki agaca agomba kumusuzugura mbega hajya mwebwe muyitwaye abagabo ntibayitwara bo urakoze cyane kuko twebwe umuntu aba ndane muri twebwe tuba twumva ko impuhwe zikwiye kugirirwa twebwe ariko n'abagabo bararemerwa ngo yitwara mu mutwe mwe muyitwaye mu uri kurumva kuko aba ariko ariyumvira ati mbega ujya mugore niyavyara zobaho gute mbega zoronka gahuzu yambara ijyanda twaye niyavamwe amahasa y'abana bazobaho gute umugabo abaremerewe n'ivyo bindi bintu wowe utariko urabonesha yawe maso rero agatima ko kwikunda kari mu mugore abashaka ko utaje umaze ati wiriwe gute mbega bebe yateye umugere mu nda mbega aba yumva nyene ko ukwiye kumushira kwibigumbagumba n'ibishobisho vyose si kenshi umutwe w'umugore wiyumvira ko n'umugabo yamufashije mu rujya mubabaro mugabo kandi hari gihe bitegwa n'ingene umugabo yavyitwayemwo hari gihe umugore aremeye ugasanga no kuryama bisaba kuzura vyuru ukagira gute ugahindukiza yanakubwira ati mfasha umpindukiza bajamba ngo none ngo ni ya mbere utwaye ubu muciye umutima cyane rero bivanye n'ingene umwitwara ko arashaka kuvuga tujya mu ngabo nta nkunze nta nambabaye nta kintu na kimwe rero tubaye abanyakuri umuntu yarakwiye gutahura umubabaro wa mugenzi wiwe umuntu yarakwiye kwisakrifia ku bwa mugenzi wiwe menye yasho ujya muntu agira ku bwawe nkunda kubwira abagore hari gihe natwe turenze urugero ugasanga nk'umugore afite umugabo w'umutaxivero n'akarorero ugaca ubwira ujya mugabo ko ukeneye igikwembe cyitwa marewa kigura 80,000 taxivero ayica ku 550 urumva taxivero iyo yatwaye ikintu kizimvye urumva cameraman yari yaratanga iyo yateruye ikintu kizimvye aba yagipakire nk'ibihumbi 3
turavye imvune y'ikinga n'umusaraba wose aciye 200 ku munsi sinzi ko banayashikana aba ari amahera menshi gose kandi bijya 200 ukeneye kubijyamo ukeneye kuvuzwa ukeneye kurungika abana ku ishure ukeneye mugabo gacumubwira ko ukeneye igikwembe c'80 eske aragikurahe kukwanka gusuzugurwa afuma akore bidakogwa kugira ngo akwereke ko ari wa mugabo wawe kugideni gusa akaba n'umupfubuzi akaba n'umusuma akaba n'umwicanyi hari abagabo benshi bakora amafuti menshi kubera kuremerwa kw'abagore umugore agaca akubwira ati uri umugabo utarubaka inzu nk'iya naka ntacumaze ntamenye ko iryo jambo rishitse mu mutwe w'umugabo rihindura ibintu byinshi umugabo aca yumva umengo yoga utakigira akaja kurondera uwundi muntu azomubwira ati urashoboye rero cyo umugabo abashaka niki abakeneye kumutera intege nyomba ashitse yatabanitse atabona ko ibintu bigenda ugacumwe ukamubwira ati mutama mwiza karibu muhira ndabona kumengo waremerewe mu mutwe ati mugabo birahatsa bizoza ntugire ikibazo ibitakunze uno munsi ejo bizogira gute bizokunda abakenere comfort abakeneye ko umubwira ati savale ntucike intege ntugire gute mugabo kenshi sivyo bahura navyo rero mu rugo hakunze kuba kintu cyitwa kwimenyera burya iyo umugore ashitse mu rugo acabwira umutwe ko yakuze ushaka kumubwira acakubwira ati ivyo ni ivy'abana we umutwe cumubwira ko yagize gute yakuze iyo umugabo nawe ashikanye umugore mu rugo aca yumva ko ari responsable abatanguye kuba umunyamategeko ya sheri shushu ya majamba agire aba yaheze we abazi ko n'umugabo mu rugo umugabo nawe agira gute atanga amategeko ego execution ava revendication après ubanze we execute hamuraza kurovandika mu nyuma bigaca byanka rero ko bahurira kuri terrain d'entente yahajya mu rugo bumve ko ego umunyamategeko nawe uri umuntu akoze okay none ko umunyamategeko wundi akaba ukuze turahura gute turi buhurire hano hantu gute muri centre de gravitation turahurirayo gute nico rero kitugoye cyane kumva ko umuntu hariho urugero ageze ko agaca yumva kumenga ugo rugero ageze ko ntuzana ibindi abagore kenshi rero turakunda gukora n'ibintu bidatomoye je ubona rabaye n'umwansi wabo ngo mvugira abagabo cyane bararenze muri Yesu bakumbura bavuga abagabo baramerewe nabi ya association mwavuga yitwa mama aya bamerewe nabi umugore mu rugo umugabo akamubwira ati mara madame ibi bintu ntivyagenze neza nkuko vyare kugenda agacagara akabwira ati je umwana w'abahanze uje kumpa amategeko ntitwahuye nkuze indero rero papa na mama batampaye wowe uje kuyimpa mu manyonza ko umugabo acakoreki acaye akakuraba nk'isinema nayone yagusa kuko iyo amafaranga uratira attention ngo ntihagire episode kurengana acaye akavuga ati ndiko ndarota cyane kino gihe abagore barujukiye gukora kandi ndabibashimira cyane mugabo gukora kwabo kwabatesheje ibanga ryo kuba abagore umugore wese amaze kubona ko afise konte muri banke amaze kubona ko ashobora kwigaburira kiyambika acabona kumengo wa mugabo ntaca amaze ariko bankundire ndababwire ngo umugabo yahema atahema aguma yitwa umugabo honore yiwe igumaho honore yiwe igumaho ijambo ryaravuze ngo umugabo azoganza umugore sivyo umugore nawe azomuhoranira inyota iyo bari bavyo kunza ko atahura ko kantu ko guhorana inyota y'umugabo hariho ibintu bociye baheba bakubaha abagabo iryo jambo ndaginjiye muri fond natahuye ibi bikurikira wowe urigumura kuri uyu mugabo muri kumwe sivyo mugabo habuye ukeneye wundi mugabo a chaque fois igihe cyose umugore akeneye umugabo nimba natahuye no kuvuga ugomba wigumure kuri ujya mugabo wawe umugabo uzokwamukeneye umuntu yitwa umugabo rero icyubahiro cy'umugore n'umugabo agateka k'umugore n'umugabo uzubaza abagore batakiri mu ngo abahukanye canke umugore wese twokwita ko ari libre sivyo n'umwana w'imyaka 15 aramukora ku bisusu canke akamubwira ngo nagukunze kubera iki nta ruzitiro ufise ntateka
nta gitinyiro uri wazi. bigenda gute rero ngo habe abagore baca biganza akabona ko mbengo Urakoze cyane kuko mu ndemanwa yacu tuzi kumengo ntidushoboye. Iyo ageze rero akantu gatoya kamwereka kumengo arashoboye, akumva kumengo arashoboye, aca avuga ati ubu rero, kandi mu kuvuga ashaka bakubita ngaha jewe jewe umwana w'abahanda, umwana w'abaki, uranzi, uzobaze, utambonye ntiwobaho. Ako kantu karantwenza ngo utambonye ntiwobaho, ugaca ubwira inyundo yagucuze ngo itakubonye ntiyobaho, yo iracura. Wowe urugingo rumwe mu zacuzwe n'ijya nyundo, ugaca uyibwira ngo ntiwobaho. Nkunda kubwira abagore nti muze musome neza Bibiliya. Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu, sivyo? Urubavu turushize ku munzane rupima amagarama ngahe? urubavu gonyene. Urubavu turushize ku munzane gopima amagarama ngahe? No kugugwa ntirugugwa. Umugore yogira 120, yoba mu president, yoba umushinga amateka, yoba umugwiza tunga, urugero rwose yogera ko gwitwa icubahiro kagumara kabavu. Mu yandi majambo nagasamvaleur imbere y'umugabo, kagumara kabavu. Kandi urubavu ntiruzigera rusumba na kijya gihande gwavuyemo. Urumva rero mu ndemanwa y'umugore yarakwiye kumenya ati icubahiro canje, security yanje, ikintu cyose combera ciza nuko umugabo yoba hari ku bwanje. Kenshi nkunda kugira neza abagore ko umugore ameze nka estoma. Estoma iri hehede? Estoma iri ngaha. Ibishikira estoma byose bivahe? Bica mu kanwa. None umutwe umugabo agereranwa n'iki? N'umutwe. Nukuvuga ngo ikintu cyose gishikira umugore kubisanzwe kiba kivuye ku mugabo. Caciye mu kanwa kibona kumushikira hariya. Rero ibyo wogira byose uri munsi y'uburinzi bw'umuntu yitwa umugabo. Bw'abagabo nabo ntibibagire ko estoma hari igihe ivyura ingunza, bivanye n'ingene wiremereje injya, urumva bibaye byinshi rero muri estoma nayo kireyagise. Iyo itabigusubije ngo ibikugarukane biciye haruguru bicepfa. Iyo bitaciye epfo biguma muri yo ikaguma igira gutya. Nkunda kubaza abantu rihe wo prefer iki? Ko bica haruguru, ko bica epfo canke ko biguma yo bigira gutya? Ikizobabera ciza abagabo arico bazohitamo. Bazamenye ko umugore ari estoma, mugabo ko estoma yigaburiwe umurengera nayo irareyagisa. Rero nkunda kubwira abagabo nti uzukunde estoma igarura biciye hejuru. Niwe wa mugore avuga byose atana kimwe yibitsemwo, ujya iyavuze muri wo bujya biheze. Igituti ca nyuma twabana n'umugore yaratukana, akavuga ngo igituti ca nyuma ni imbesire. Umvise avuze imbesire, mu rundi kazi ntiyarenza ku ijambo na rimwe. Rero umugore iyo yesutse byose akabigira ushimushimba ko yahejeje kubivuga avuga ati mbere je nta nico nsubira kuvuga, ati sinkunda kuvuga amajambo menshi, ahamaze nk'amasahane ariko aravuga agaca kubwira ati mbere ndinumiye kubera je sinkunda kuvuga amajambo menshi. Rero ageze ku gihombi na mu rugo n'ukuri hari ibintu byinshi egome, mugabo nivyadukundira urugo umuntu akashobora kurugereranya n'uwiwe mubiri bizogenda neza. Ute kubera iki? Nta muntu ndabona yikubita. Sinzi ko mwe mwamubonye naho wogira ishavu ringana gute ni wo kwikubita. N'uyaho yavuga ngo yarozwe. Naho wogira ishavu ringana gute nta gihimba c'umubiri wawe woca. Mu yandi majambo naho shavurira umugore gute, naho shavurira umugabo gute, ntiwarukwiye kumukubita cyangwa kumugirira nabi kuko ni uba wikubise. Rero igihe cyose tutaramenya ko urugo ruregeranwa n'umubiri w'umuntu, kujya wumva ushaka kwambara, kujya wumva ushaka kujya, kujya wumva ushaka gusa neza, ngo wumve ko ivyo ushaka kwigirira wewe ukwiye no kubigirira ujya muntu mugenzi wawe, turacyari kure cyane, turacyafise akazi. Ikibabaje rero nuko ibikorwa turavuga ngaha turiko turasanura, ntituriko turubaka. Kandi gusanura biragoye kuko ntumenya aho umugaga wazananye, utamwegereye mu ntumenya aho umugaga wazananye.
mugabe iyo wubatse biba vyiza niyo mpamvu nagira nisabire pasiteri bobo ijwi ryabo rishika kure mu kwigisha ingo baze bababwire vyose umuntu avuga ati je m'engage muri bijya bintu numva nojamwe canke abihebera muri zijye nyigisho kuko avuze ati numva ntobishobora jewe ngize gute ndavuyeyo bareke guca ku mayange mugabo umuntu bamugosore avuga ati bwabo ndi hantu ngiye bimeze uko rero je m'engage kugira ngo bikunde ijya ndahiro bayirahirire neza ico batahuye kuko kenshi nasanze ntibayiha agaciro ko bavuga ngo mu mahirwe no mu magogwa ugwaye canke ukomeye turonka abana canke tubabura ni poeme wagitoye mugabo amaze mu rugo imyaka 2 atarasama induru ze bazitanguye uri ngumba waje kuzuza wese mugabo yibagiye yandahiro yagize ingane vuga umumama raho niwe yanjoheye cyane baramubajeje ati none gute wahukanye kandi waragize indagana acabwira uri ko amazi ati je nasubiyemo ibyo mugabo yavuze mu yandi majambo ivyo yavuze ntivyamuraba we yarasubiyemo rero yarakwiye no gusubiramo ibyo mugabo yagize gute yagize mu yandi majambo umutwe w'urugo n'umugabo byari bikwiye rero ko umugabo abaho kubwiwe no kubwabagize wa rugo gwiwe haba umugore nawe akagira ubwitange kubwiwe no kubwabagize urugo gwiwe murakoze cyane ndabona twava tugira ama episode n'ama episode ariko mu ntunge mbazi ikibazo gisa n'icanyuma kugira ngo duce dutera dusozera apotre ivyo byose twavuze aho bipfira mwavuze inkingi muravuga ingene abantu batinya kuvugana canke batinya kubahuka mbega haragera igihe abantu iyo muri bo bubahutse bakavugana urugo nivyo gwakize vyagenze neza icuka gisubira kuba cyakindi kwizera ukagaruka kwa kundi naho haba harabayeho kurenga ibigo n'ibindi ubwa mbere hoho biravuga ngo imbabazi zisumba urubanza ntushobora kuba n'umuntu ngo mwubakane umutima utiteguriye kuzokwamubabarira kuko uyo mugore uzanye si umumarayika avuye mu ijuru ni umuntu avize aho yakuriye mu ngeso utanaze wanashaka no mu ndero yahawe idahuye n'iwawe cyangwa cyo kugira ibindi bintu bimugora mu vyumviro vyiwe no mu mikorere yiwe mu yindi mvugo urukundo iyo rwuzuye nibwo gwonyene rudegaja izo mbabazi kuko mu isanga urukundo rukubwira ruti ntuharure ico mupfuye ugumiza amaso kuco mupfana ico mupfana higuma ari kinini gusumba ico mwapfuye rero abantu iyo bakundana mu by'ukuri umwe agatsitara uretse kumubabarira ahubwo amufasha no kongera gusubira guhagarara neza ico kintu kindi twavuze ni vyiza yuko nubwo biba vyabaye navuze uti nkurenga ibigo uko biri kose ukwiye kubona ko ari icyaha gisanzwe nk'ibindi byose ukavuga uti yaguye mu ntege nke nkuko umuntu yobesha umuntu yokora irindi shano rindi ritajyanye n'ibyo rero urukundo mu gihe ari rwo rwuzuye mu mutima wawe ndazi abagabo bamwe bakunda abagore babo ugenda bitse umugabo ugasanga nubwo yumvise ko bamumutwaye uwo mugore ajya kurenga ibiga ahandi umugabo agwana intambara avuga ati jyewe umugore wanje agaruke umugore wanjye ndamushaka kandi yaje no kumubwira ati ngwino ntamusubiriremo bya bindi yakora bibi ugasanga guma abona ahubwo yuko urukundo rubandanye ruba rwinshi kandi umugore ari karakosha mwe n'abagabo si benshi muga ndabazi bamwe bariho bavuga ati umugore wa nubwo yegena kamara imyaka 3 ashurashura cyaye hanze n'iki jewe isengesho ryanje nuko Imana yo mungarukanira rero ivyo birabaho nubwo abantu benshi bakubwira ngo iyo umugozi ucitse nubwo wowunga ipfundo riguma riboneka ni vyiza niyo musubire no kuganira mugahuza mugasubira kubaka urugo si vyiza ko ikiyago cyane ngoma higaruka muri ya makosa umuntu yakora wayagira intango nshasha rero ikindi ariko ndavuga nuko abantu bakwiye kumenya nivyo twavuze by'abagore n'abagabo amaposition yabo niki mu by'uburongozi bw'urugo ariko ijambo nyine riragaruka rikavuga ati ni vyiza ko umugabo abana n'umugore wiwe nk'umuntu azibibereye kandi aho icubahiro umugore wiwe kuko nabone bakwiye kuronka icubahiro mu yindi mvugo nubwo akabavu kuba kavuye mu rubavu Imana yakabumvyemwe umuntu yitwa umufasha
uwo mufasha rero nta muntu afashe utananiwe mu yindi mvugo hariho ibyo akora kugira wowe ushobore gushobora ibyo wateza kumera gukora nk'umugabo urakeneye umufasha utamufise nawe nturi umugabo yuzuye kuko no kugenda nahone urubavu rwawe rwarakuvuyemwo hanyuma utazi iyo ruri nawe urafise ubumuga kereke pare urafise ubumuga kereke pare hari urubavu utoryamira kubera akabavu karatakaye rero nibyo niko ndavuga abantu bakwiye kumenya yuko umufasha d'abord je murambwira abantu nti abagabo turi kwikomeza cyane kuko ugiye kubiraba mu bisanzwe twe twakoze batubwira ngo urugo n'umugabo wapi urugo n'umugore kabisa uzobibona umugore wawe amaze iminsi atari hari cyane agwaye nugusasa igitanda birakunanira kandi ufise amaboko wose atura n'isho ugasatura ingiga nkazinga ukazimara mugabo gusobekisha ishuka bikakunanira koze sahani umva abadamu nibo bantu bazi gushira ibintu ku rutonde nubwo bajerwe byinshi yabivuze umugabo urugo umugore atarimwo umugabo arabona ko bigoye kabisa rero nico gituma dukwiye kubaha agaciro nkuko biri bivuga ngo mubahe icyubahiro ikindi nako navuga nuko ubwo tume gusozera abantu bakwiye kumenya abagabo barubahwa n'ibyo niko biri ijambo ry'Imana rivugwa mugabo hari ibintu biteza kugaragara kuri uwo mugabo ugira yubahwa umugabo urumva so kuvuga ngo jewe mfise ubwanwa ngo mfise n'igitsina gitasa n'iciwe ngo je ndi umuntu w'umugabo ngo urungo teza kunyubaha oyaye kugira umugabo yubahwe ni wa mugabo afise ingene ahagarara neza mu rugo rwiwe akamenya ibibereye umugabo akamenya yuko atereza kumenya ingene urugo rwiwe rubaho indero y'abana entretien y'umugore kugira ijambo mu rugo guhuza abantu gutuma mu rugo haba klima y'amahoro muri ico gihe urafise uburenganzira bw'uti nteza kubaho umugabo uri umugabo irresponsable utazi ingene umwana arya utazi ingene yambara utazi ingene yiga uramara iminsi udasumye washika no muhira ntunamaramare bahagukarya donc ugasanga ntushobora no kugura amavuta y'umugore nta kintu na kimwe umaze uri umuntu ngaho gusa mugabo n'urupataro gusa n'ibyanwa ugashuvuga ngo ntashe mugwanje gute inzirihwa n'umugore n'ipataro wambaye niwe yayiguze uravyumva niwe yigisha abana niwe amenya ibyo ufungura hari abagore bafise kabisa umutima utashobora kumenya ingene umeze babaye abagore bongera abagore bagabo uravyumva muri ico gihe none muri mwe babiri uretse n'abana mu rugo icubahiro bogihade bagihanyina none wewe uragomba kubahwa kandi bituma wubahwa atavyo wakoze rero abagabo ne bamwe bavuga ati jewe kugira nihiteka umuryango nihiteka n'icubahiro mu rugo rwanje inshingano zawe nteza kuzikora nazazi ni twavuga zo mu burire uteza kumenya ko nahone hariya ugomba kuvuga uti ndatora umwanya wabyo tushaka kuvuga ngo je ndi umugabo yabaye wakazi ndi umugabo wabaye wakabare kazima narongoye je ivyo ntacyo bintwaye uco uvuga ngo je ngo oya ico bikoze gusa kubera wowe ushobora kubisa umugore w'umunyabuntu n'abana nyina yareze nza avuga ati ni gipfumuga ni cacu murareka ntacyo umugabo usanga mu by'ukuri ifuko abantu bamenya kubaka urugo icyo bisaba hari ibyo usabwa byuzuze ikindi cya nyuma nagomba kurangiriza ko umugani wawe ngo ntitwobimara burya abagore benshi bariko baridoga cyangwa ugasanga nyene barapfubagujwe ukuntu ntibaronse bwa buryohe nyene wa munezero wanatuma bava iwabo kuko mu bisanzwe ikintu ca mbere cyatumye umugore ava iwabo n'umugabo akava iwabo ntikwari kugira bagende bagura amahuzu baje kwigerera mu kabati kamwe oya kwari kuja guhuza ibitsina uravyumva mwumva ico kibuze ni ngorane rero ni byiza yuko abantu bakwiye gufata umwanya n'abagabo mugabo bakabigiramwo ubwenge kuko cyane cyane abagabo mu gisagara benshi ivyo bintu biriko birabananira kabisa kubera iki bo ubwa mbere na stress menshi yakazi n'ibindi icya kabiri barya nabi hari abagore bagaburira abagabo babona bakabiyicira bo nyene ugasanga wa mugabo imitsi yarazivye yose kubera iki yingabura umugore amuha
ukwiye kuza muraganira mukavuga uti none kugira ibintu bikunde umupakira ibivuta bya misi hose ngo ibisoro byoze ibintu bitabizo ko bingana mugabo ari umudamu umwe kabebe n'umudamu yararyoheje ariko twari ko dusangira inyigisho neza bubatse avuga ikintu numva ikintu nico urabyumva kuko yavuga ati mu bisanga abagore turakwiye kurabana ko tucyo abagabo bacu iyo guhamira ngo uje gusuma uribuka ibyo wosuma afungura bituma za nguvu zo mu buriri zitagabanuka zigumamwe abantu benshi abagore benshi bavuga ati wapi mugabo ati yugiye kugura inyama bugerageza mu byo ugura byose ntibibagire umurizo ujya murizo w'inka sinarinze ko bawuteka je ati urya utetse ko utogosha neza kajya gafa ukakamuha ati ibintu biguma ku murongo numva ni byiza ko nabone bo kwigishanya nk'uyu mupfaso nurumva ibyo abwira abandi kimwe gusa kubera turi muri societe itaramenyera kwerevuka ngo ivugira ibintu aho oye hari ibintu bimwe bimwe mugabo bikwiye kwigishwa cyane cyane mu makupure mugabo wanashaka kamera makazizimya kuko baca bagira isoni bamwe mugabo mu yindi mvuga handi baravyigisha neza cyane bakagukirwa mugabo urabona ko mu by'ukuri icyo kintu ni kibazo gikomeye mu ngo z'abakire mu ngo z'abakene z'abatunzi zabize n'abatize iryo banga satani yamaze kuri bangamira neza ikintu cyose kizoboneka cyo tuma umenga rugo ruramererwa neza tigishoboka rero ni byiza yuko abantu bigishanya icyuma gikarisha ikindi niko bimeze mugabo atari uko abantu uko yavuze agenda byemera ko inyigisho abantu babageni baja kuronkera ku masengero babaha inyigisho zidakwiye hari n'abamara yo iminsi ibiri gusa bagatonda kabiri agacavuga ngo inyigisho z'umubano twarazihejeje mwazihejeje gute ntibababwira neza ibibazo bishobora kwaduka mu rugo ntibashobora kubabwira ati iki ni cyashika uzovyifata mu gutyo nukubabwira gusa ugende hanyuma uzowubaha umugabo wawe hanyuma navyo mukomeze gusenga hari ibibazo bimwe bimwe bidakemurwa n'amasengesho hari ibibazo byinshi inyishu yavyo yamaze kuboneka uravyumva ntiwosenga ngo ijuru rize kwigisha ingene uhindukiza umugore ntibikunda n'ubwenge yabufise yaguhaye ubwonko bukwiye irakwereka n'abandi mushobora kuganira mukavugana mukigishanya ikibazo kirakemuka rero mu yindi mvugo niwe yavuze ati Salomo yavuze ati ubwenge nubwo byo gusaba ikiguzi minerval uravyumva yitange mugabo ubwenge uburonke rero nico gitona bire yavuze ati burya ubwenge nibwo bwubaka urugo none ubwenge buriko buraronkwa abantu bariko baraburondera nimba bataburondera nibakenyeze zambuke rero Tatinje kereka tuje kurangitsa bega nakaye kajambo nawe wotekerera ingo muri iyi minsi kumbure nimba harabaye ibibazo wavuze ati turiko turasanura ntituriko turubaka nimba harabaye ibibazo bitandukanye naho byohoba no kurenga ibigo nkuko nabivuze hanyuma igikwiye kuhaba n'igiki urakoze cyane je ndakunda abarundi basogokuru baraciye imigani iyo yumvirije gutya ku matwi uwo mengo ntacimaze mugabo je nasanze barabavugishwa nubwo batigeze bamenya ko baravugana n'Imana baraciye umugani ngo iyivyaye igipfu irakirigatira no kuvuga ngo umuntu wawe naho yoba umunyamakosa no wawe ngo agahuzu gacafuye kamesurirwa mu muryango amakosa y'uwawe nayawe nujya umunyamakosa wawe rero abantu bari mu ngo bige kumesurira agahuzu gacafuye mu muryango bige kubikiranira ibanga kuko iyo ugiye kwandagaza umugore wawe cyangwa umugabo wawe mu yandi majambo uba nawe wikuye impuzu kuko uzokubona naho ujya muntu yo kwikosora azokwama mubonamwe ya mafuti kuko uwavuze amafuti yiwe niwe yari kuyanyegeza ariko ni nawe yashize ahabona rero mu ngo abantu bige guhishirana kubikiranira ibanga kandi bige no kuganira byagutse ko nasanze abantu abagabo n'abagore ikiganiro cabo ni rasiyo ni minervare y'abana
iyo bagize ama exception n'umugore bariko arabwira umugabo kwirukana biwabo canke n'umugabo bariko arabwira umugore ko adakeneye ko asubira kuja mu bantu ni biganiro vy'ubupfu mugabe biganiro nyezina vyotuma bakira sivyo bavuga bige kuganira na cane ku kintu kijanye no guhuza ibitsina kujya tugira evaluation y'urubanza na rujya n'urubanza rugirwa evaluation mukicara mukabazanya ati mbega hajya mu ikorosi ko ari wakwamye byari byagenze gute mukabazanya ati none we kugira ngo dutere yindi ntambwe ubona ho kogwiki kugira ngo turenze iyi minota 5 canke 10 ubona ho kogwiki rero abantu bige kuganira kandi baganire kuri vyose hama imbabazi nkuko pasiteri yabivuze imbabazi zigwire cyane ego uharira umuntu nkuko nawe wihariye kujya wumva ko nawe ubukwiye kugirirwa imbabazi ugatahurwa abari kuja mu kibanza ca mugenzi wawe nkunda kubwira abantu ngo ni wabugira ufata ingingo banzo uje mu kibanza ciwe gira uyifatire mbega ingingo ngira ndagufatire jeho bayimfatiye vyogenda gute umuntu rero niyama aja mu kibanza ca mugenzi wiwe ibintu bizogenda neza cyane tugire rero abantu bobakanye ngo urugo ni paradizo ego mugaba paradizo ikoregwa ni paradizo ikoregwa urukundo nkunda kurugereranya n'umurima w'amashugwe iyo umuntu ateye amashugwe ariko ntamenye ubwoko bw'amashugwe yateye aramwononekarana hari gihe utera amashugwe bisaba ko amashugwe uvomera hari hayandi yigwana ko naho utoyavomera taco biba hari amashugwe bisaba ko aronka presence yawe kugira uyajemwo uyakorakore amashugwe arumva kugira ngo uyakorakore yumve ko hariho umuntu yahaciye hama afundure aduze odeur rero iyo uteye amashugwe menya ubwoko bw'amashugwe wateye hariho amashugwe ategwa hanze hariho ayategwa mu nzu menya ubwoko bw'amashugwe wateye kugira ngo uyakurikirane n'urukundo neco kimwe menye ivyo umukunzi wawe akunda n'ivyo yanka aho intege nke ziwe ziri aho force yiwe iri kugira ngo umufashe kubana nawe muri gwa rukundo menya abagukikuje muri gwa rukundo mbega inyungu bakuzanira niyihe ko nasanze hari ingo nyinshi ziko zirasamburwa n'umunwa we baze bakubwire ngo umugabo wawe ngo twamubonye hajya bamubonye yari kumwe nande ngo yari kumwe n'umugore mugabo ujya mugore ntuzu wariwe ashobora kuba ari mushikiwe ashobora kuba ari umukorege ku kazi ashobora kuba ari umuntu bakorana ibindi bintu nk'abadandaza par exemple niwe ntuzi ibyo bari ko baravuganya mugabo baraje akubwira ngo umugabo wawe ngo twamoye ngo ari kumwe n'undi mugore none kuba kumwe n'undi mugore cabaye icyaha utazi n'ico bavuganye abantu rero mu rugo bige kugira amaso maremare bace bagira amatwi magufi kuko uko bumva bashaka kureyajisa sero n'ivyo bumvise si vyiza hama mu rugo abantu birindaga uko urugo rwanaka gubatswe siko rwawe gubakwa siko rwanaka kuko nimusangiye imico nimusangiye comportement we gusa ikikuraje ishinga nuko urugo rwawe goba gwiza akarorero kambere ukene kugira ngo urugo rwawe nuko we uhinduka abantu benshi rero bashaka ko abo bubakanye bahinduka ari bo batahindutse bazama ngo umugabo wanje arangoye wewe nturahinduka mugabo ushaka kujya mugabo ahinduka kwikunda abantu rero bagabanye kwikunda ico ushaka gukorerwa nawe ukigirire mugenzi wawe nyomba wumva ko utojya amahwa ntushake kuyagaburira mugenzi wawe mu ngo rero abantu biyumvanemwo amenya tuyu n'umugore wanje ni ntamukunda nta wundi azomukunda ni ntamugira neza nta wundi azomugirira neza umugore yumva ati uyu n'umugabo wanje ni ntamwubaha nta wundi azomwubaha ni ntamutera iteka nta wundi azorimutera kugira ngo bikunde babana turiko turavyara baronkereho akarorero baronke cirore avuga ati ndakeneye urugo nk'ugwa abavyeyi kuko nabonye abavyeyi bakuze bakundanye ndakeneye urugo nk'ugwa abavyeyi kuko nabonye bubahana mu magorwa baricara bakicara hamwe bakavuga ati mbega iki kibazo tugitererana inyishu gute rero nkunda kubwira abantu ni tutabaho ku bwacu tukabaho kubw'abandi bizogenda neza umugore amenye ko abayeho kubw'ujya muryango wiwe yisacrifiye kubwaho umugabo amenye ko abayeho kubw'ujya muryango wiwe naho ne yisacrifiye kubw'umuryango wiwe ndangize ndababwira ngo nta kintu na kimwe kizoze kikurutira uwawe muryango
baba bagenzi byaba ibyo ukora zaba inshuti ikintu cyose uzobona kije gishaka kukurutira umuryango uzoca umenya neza ko atari cyo nta kintu gikwiye kuruta umuryango w'umuntu nta kintu gikwiye kukurutira umugore nta kintu gikwiye kurutira umugabo nta kintu gikwiye kukurutira abawe bana wavyaye ico kintu rero abantu bazamenya citwaretse ko ikintu cambere muri vyose n'umuryango ni wawugirira neza uzoboneka neza uzuraba abantu bubatse imiryango yabo neza baravugwa aho baciye hose bavuga ati umuryango wo kwabana ku umuryango wo kwabana ko kubera iki hariho ukuntu bawubatse rero ushaka kuvugwa neza nkuko Salomo yabivuze ngo kuvugwa neza birita ubutunzi bwinshi abantu rero nitwige kuvugwa neza bifatiye ku bikorwa twakoze murakoze reka ndabashimire cyane ndashimiye cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ikiganiro cyari kiryoshe cyane je ku bwanje wamengo ntitwoheza ariko mugabo nyene imyanya n'imyanya sitwe twayishizeho n'uhoraho yayishizeho kandi yashizeho kugira ngo twebwe tuyikoreshe reka ndabashimire rero nibaza yuko impanuro zagiye ziravugwa dushimire cyane na Apotre ngaha mbaye haga yemeye ko twitaba mu butumire bwacu mwakoze cyane murakoze Imana ibahezagire cyane nizere ko no hanyuma muzotwitaba imiryango iruguruye kabisa reka nshimire Tantine Jackie mwakoze cyane ko twitaba mukanyimera ko ndabahuza n'umuntu nkunda cyane je vraiment n'umuidore wa bon sinovuga umuidore ngira nkoresheje ijambo ritari ryo mugabo amajambo yiwa ko wanaga past ndabikubwiye naho ntari bwabikubwira je mu gitondo namba ngiye muri douche nsiga nuguruye nkacashira ka bluetooth hajya nkacashira mu butumwa nkaba ndumviriza hajya nta butumwa namwe wigisha dimanche ntumviriza ego rero ndakunda cyane ubutumwa muvuga ndakunda cyane ingabire Imana yashyize muri mwebwe cyane iyo kubwira abantu ukuri kose ataco muciye ku ruhande ego hanyuma Tantine Jackie ndakunda cyane impanuro mutanga nico bituma kenshi ngunda kubikora ko ndabwira nti ndabakeneye mu kiganiro y'impanuro mwaha abantu mwakoze cyane ko twitaba tubashimire natwe kandi unyemere nanje ndamushimire Pasteur nanezerewe cyane gukorana nawe inyigisho zanyu ndazikurikirana cyane kandi nkazihimbarirwa kandi unyemere ngene ndakubwiye ngo wabaye umuntu yavuze ijambo rinkora ku mutima aho wavuga ati yamara ujya mudamu abantu nkawe bari bakwiye kugwira kugira ngo abantu bajijuke mfise umuhamagaro utamenyerewe cyane kandi umengo ntunarora mu vy'Imana rero iyo ndose umuntu ashigikira we abitahura birantera intege cyane mwarakoze kuntera intege ndabashimiye tumushimiye cyane Pasteur ego murakoze cyane